Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ejo ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu hamwe no kuri megahertz 105 n'ibice 4. Ibi ni mwanya mukunda gukurikirana ikiganiro kuziko. Ikiganiro kuziko mugikurikirana imisi yose kuri Kazoza FM kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha 1 n'igice z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2. Mugaro nkuko nama nabibabwiye ku minsi ya mbere ku minsi ya gatanu no ya gatandatu ni cya kiganiro kiri muri wa mugambi ndatira nanje. Uyu munsi rero twaje kurata ibikorwa mvabwenge bisanzwe bikorwa n'abahinga bakora ivyo bikorwa bamwe twita aba artiste. Uno munsi murabona ko twavuye muri studio za Kazoza FM nkuko tubimaze nk'imisi turi Gitega kwishami rikuru rya Jimbere magazine. Hama jewe niyo nkeza Jare no ndakiremesheje nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje ndamureke yidondora. Nakoze cyane Reno nitwa Siriake ndayishimiye. Ego. Beshi banze nka J-Wina nkora radio televiziyo buntu. Nisamirizi nimbonesha kuri mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Ndashimye cyane ko namwantumiye muri kino kiganiro kugira ngo kumbure dufashanye. Kukiremesha. Urakoze cyane. Ikiganiro ndabamenyesha yuko gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'ishiramwe rya Buraya hamwe na Africalia. Niyo nkeza Jane nabivuze nje ndiko ndakiremesha ndabahaye ikaze mwese hanyuma twongere duhe ikaze n'umushitsi wacu uyu munsi umushitsi adasanzwe agiraze ko tuyagira ku bintu bidasanzwe turamuhaye ikaze cyane gose. Murakoze kumpa ikaze. Nitwa Bugeburye Varisito wo ku mutumba wa Kibimba gacimbiri ka Kigarama. Nanje ndanezerewe cyane kandi ndiyubahirije ndabubahiriza cyane gose ko mwanteye akagateka mukantumira kugira ngo iki kiganiro cyakaranga kakahise ko bahambere tugifashanye kukihingura no kugiyobora kugira ngo ibiyago byacu n'ibikorwa dukoreramo bigume bitera imbere kugira ngo nihijya canke ni mu bindi bihugu babone yuko abarundi turi nico twimariye kandi twunguka mu migambi y'iterambere ry'igihugu cyacu kuby'ibyuma menyesha ntara na menyesha makungu hirya ni hino kuko iyo tubiteguye neza tukabiyaga tubishira hamwe nabo hirya barashobora kubyumva kandi bikabanezereza bigatuma barundi turonka agateka k'ubuntu bwira gitwarazwe n'abasokuruza bacu. Nziza cyane gose. Yego turaguhaye ikaze rero muri kino kiyago kuziko. Ego turaguhaye ikaze. Hama tumaze iminsi turiko turayaga n'abandi bahinga bakora ubuhinga. Uyu munsi turabona nako wajuzanye igicurarangisho canke igikoresho nico tuje kumenya mbega ico gicurarangisho ni giki. Iki gicurarangisho ni cakera cyane. Naruce mbona sokuru na data na badata wacu bagikoresha bafatanije n'inanga. Bacita gute? Bacita ikembe. Ikembe. Uyu munsi tuje kwiga ikembe. Uyu munsi rero nongeye gushima kandi ingene mwakeneye ko mwokumva inkomoko yacu nico cakora nico cari kimariye abarundi mu Burundi bwacu. Nuko rero nagumije kabanga kabasokuru kugira ngo nihageraho bikenerwa nze babintumiremo nanje ndababwire ingene byagenda n'ingene twabikoresha. Sinzire ko wogira ko mutamu tubwira mbega ikembe iryo kembe ufise no musi ni wewe wagikoreye mbega ikembe musanzwe rikorwa muki? Ikembe sije naryikoreye. Ikembe
abahoze bayabaza babaza amakembe ntibakiriho kandi rero kubera aho turonke demokarasi tukikukira twaciye dukurikirana iby'iterambere gusa byo gukorera igihugu cyacu mu bundi buhinga nk'uburimyi n'ubworozi ibi byo gucuraranga ntitwongeye kubyitaho cyane iri rero ni kembe bita gacamugani harimo amajambo bakoresha basokuru yo guca imigani bari haziko yo guca umugani kuririmba cyangwa gutamba bari kugwagwa batumiranye ikembe rero sirishasha rijyamyeho rero kugira ngo ndarironke murabona amagumbe ko yateye ibintu bigasabagira ibindi bigasha bikononekara naciye niyumvira nti eje bundi ni haze uwumbatse kanyogombe yakora iki nzovuga ko yakora iki nzovuga ko yari umuhigi gusa nzovuga ko yari umubumvyi gusa hanyuma mbajije umufasha wanje atukwiye kurondera ikembe kera ikembe kweriti kuko hazogihe barikenera ati cangeweho rigufatire mu mutwe uhora urirota uri kurarivuza kandi atagifise none tugerageje kuraba ikembe nko ku bantu bariko baraturaba bicinga ku bingangurukana bumenyi canke ku bariko baratwumviriza ikembe rikozwe rifise ibihe bihimba bikuru bikuru bikozwe mu ikembe ubwa mbere rigizwe n'igiti ico giti ni birimano twirimira biri ubwoko butatu hari ikembe rikozwe mu giti bita umwungo hari ikembe rikorwa mu giti bita igihahe hari ikembe rikozwe mu giti bita umunyari iri rero iki ni umunyari hanyuma ikembe umunyari canke igihahe canke kimwe navuga mungo bigizwe n'utwuma turinganije neza tubatagaye bita imirya y'ikembe imirya y'ikembe hanyuma bararitega urugore kugira ngo iyo mirya ibe irihe itaramuke hejuru bakarishira ku musego kugira ngo ya mirya itaramuke umuntu niyakoma rivuge ijwi rivuge baryumve ikembe rero nico rikorwamo kandi turaryongerako n'utuntu bita amayugi niyo yaya ari hejuru bo aya mayugi arifasha kongerereza ijwi igihe abantu bahimbawe n'ibikino bahimbawe n'akagwa bagaca mu kurivuza umuntu yigera hejuru ibi biri imbere ni nk'ibipande by'amacupa canke amabuye ibipande by'amabuye y'amasare ibyo nibyo bigize ikembe hanyuma ikindi congerako ni intoki z'inkumu zivuza ikembe havuze intoke urukumu inkumu izindi ntoke ntizishobora kuvuza oya ntizishobora mbega utwo twuma turiko tuba dufise igitigiri tutarenga canke umuntu ashaka kugira oya umuntu arashira kutwo yishakiye bivana n'ukuntu aba yaraturonse kuko si umwanya uwo ari wo wose umuntu ashobora kuturonka bwaba akuma kose gafise ijwi kisangije ego ariko rero kakagira kuri ubu ruhande hariho ijwi kisangije aha gaca haba ijwi biza kuvuga rumwe urumva ko nkiri byiza cyane hari impamvu none mu tuto twuma dusumbana nicyo mpamvu tutwuma dusumbana kugira ngo ijwi ryaha rifatiri urabiringaniza muri uru ruhande rugenda hamwe iba miremire ahandi ikaba mugufi kugira ngo naha imwe ibe migufi iyindi ibe miremire ariho haha ijwi bica bihura
Heno. je mbona ari ibintu bimeze neza cyane gose. Yego sinzi yuko kuba ariko baratwumviriza canke baturaba ushobora kubacishiriza ko gatonya ukatuvugiriza gatonya tukumva. Yego ariko rero kubera yuko aho ndire mu by'amajambere nashimye nyene kugumanya akaranga ka sokuru gumye nkurikirana ry'amakuru muvuga nkurikirana ry'amakuru mu Kirundi nkurikirana zijya ndirimbo ntabwo nagitayeho cyane nk'ubu binsaba yuko ko mwabisabye Yego. Mandengukishije kugira ngo tumvikane ingene twobikoresha n'ingene twobikurikirana nk'ubu ngenda kwiga indirimbo zumvikana zishobora gutomoko mwese ni mu matwi y'ibyuma bakumva ko bihura n'imvugo yo kuvugira. Kuvuga muri kano kandi witeguye. Muri akanya siniteguye ariko rero sinurika guca ku mayange. Yego. Ingene bimeze. Yego. Ntiwumva ingene amajwi ahura handi n'akanyuranye bivana n'ijwi ry'ingene umuntu ari kuvuga arivugira. nk'ubu nta karirimbo tuba bijanye tukumva ingene byitabana. Singira ifaranga ku mufuko, singira ifaranga ku mufuko, ega nabanjurira muyobe, ega nabanjurira muyobe, singira ifaranga ku mufuko, umukobwa kiguharaye mukuvuga rongorera, inkuru yiko mu muzinga, inkuru yiko mu muzinga. Mabukwe we chumbu mbegele, mabukwe we chumbu mbegele, mabukwe we chumbu mbegele, erega nyuma karahinda, eka kari nyuma karahinda. Isingiri faranga mabukwe, nyamara nkaboregwa mabukwe, kubera abagenzi, akubera abagenzi, iyo tuyaze turanezerwa, iyo tuyaze turashima. Singira ifaranga ku mufuko, nyamara nkaboregwa, singira ifaranga ku mufuko, nyamara nkaboregwa. Banjurira mabukwe, banjurira mabukwe, ubona ndaborewe, eka mborewe n'abagenzi, kuko umugenzi n'ikindi, uyu mutuye ingorane, arasemba akagufasha, kandi akakunguruza, sengera ifaranga ku mufuko. Wow. Ruba ari ibintu Singirifa. ni ibintu bigize cyane. Aha rero Yego. ku by'ukuri amaze kundondera urya umugenzi muvukanye nkabyumva naciye ndakagoborora iyo nari nagasize kugira ngo abana ntibakonone. Ntangura rero gukiranura. Yego. Gukiranura no kuvuga iyi mirya. Ubu uri kurumviriza yuko yitabana.
aka nako kavuga ngo umukobwa ni wanshima igitenge ndaguha ishigisha ndaguha ikirato ndaguha duce tugenda ingendo ya muhiba icyo ugomba ndaguha. Mbega ndakubaze muta mbega bihora bishika nko mukagenda nko mu masabukuru canke mu yindi minsi mikuru babatumiye ugasanga uriko uravuza ikembe riri kumwe n'ibindi vyuma ibi bishasha nk'amagitari n'amapiano n'ibindi muhora muhuza? turahuza iyo yantumiye nk'urongoza canke nk'uza kuramukanya canke nk'abarya basasi birago barantumira hanyuma bakavuza nanje nkavuza numvise bidahura ngaca nkiranura kugeraho amajwi ahura n'ibyo byuma biriko biravuga. Urumva hanyuma mu gutamba ni mu kuvuga tuvugira kimwe tugatamba kimwe amajwi yaca yinjira no muri gato. Urumva iyi kembe nayo nyene irafise ajya amajwi n'ajya amanota dusanzwe tuzi ku buryo ushobora kuririmbira hose. Hama ikembe ko numva umenga ntivuga cyane abandi ntibahora bakurushije ugasanga barimize ryo ntirivuga cyane ngo baryumve. Kubera yuko haba hariho ibyuma urabona kenshi ubu turi mu terambere abantu usanga afise umuyaga nkuba mu nzu iwe kubera ujya muyaga nkuba rero uca wongereza amajwi yumvikana kumwe naho bitanganya mugabo bikumvikana kimwe. Mbega nta mico n'imigenzo igenda ijanye n'ikembe abapfasoni barashobora kuvuza ikembe canke ikembe barivuza ryari? Nta mico n'imigenzo bigenda bijanye n'ikembe? Imico y'ikembe ni nk'akaronda. Akaronda n'agaki? Akaronda ni ukuvuga ikintu sokuru yakoresheje. Rero iyo sokuru yakoresha yakunda kuvuza ikembe n'abahungu biwe bavuza ikembe n'abuzukuru bakavuza ikembe. Niho aha nka jewe aha naritoye kuri sokuru niragi. Hanyuma data akaba umuteranyi w'ibutware akamateramisha ikembe. Aha nk'uwundi munsi maze kubitegera kurikiranura neza nobacira ku mayange hariho ibyo novugirizamwo mu gashima cyane rwose kandi none nk'abigeme barashobora kuvuza ikembe? Abigeme ntibavuza ikembe mu mico abana ntibavuza ikembe. Kirazira? Hama ikembe barivuza umwanya wari wose canke barivuza ku kagoroba? Umwanya wari we wose. Umwanya wari we wose naho habaye mwijoro umuntu yikanguye akaburitiro arashobora kuja ahantu muri saro akavuza ikembe kugira ngo amasaha yiyongere kandi n'agatiro kagaruke subire kuruhuka sinzira. Wavuze ko witabira imanza zitandukanye Mutama bugi wavuze ko witabira imanza zitandukanye nuvuga ko ikembe yagufasha rero mu kwiteza imbere no mu kugwiza umwimbo? Oya, ikembe rifasha gusa mu kumenyekana abantu bakamenya abantu bagashima ko dukorana mu kuririmba dukorana eka ahantu hari umunsi mikuru hose ikembe rikatwunganira tukarikoresha. Muri ico gihe nta karusho bakura? Nta karusho kari atari ugufungura no kunywa. Mugabo uwagutumiye wewe aba yaguhaye akantu bita uruzino imitoto. Imitoto rero ni ukuvuga harya nsomye ngaca ndaribuhera hari tota naryo kugira ngo naryo rinwe. Iyo utayitose urashobora kutavuga neza canke n'imigenzo ijanye navyo? N'imigenzo ahandi naho akenshi rikunda gutavuga neza hajya ukwezi kuri mu seruko. Hajya ukwezi kuri mu seruko bavuga ngo kuzoseruka hirya y'ejo uraseruka ejo kuzoseruka hirya y'ejo niho ridashobora gufata amajwi neza. Mwaragendeje muri ico bivako? Twaragendeje ico bivako twasanze ari ikintu gifise amaziri
yo guteganiriza ukwezi. Hajya ukwezi kuboneke, urabona ukwezi kuboneka ubwa mbere bavuga ngo umwami yakubonye, ngo ariko abanyagihugu bazokubona hirya y'ejo, ngo ubu kuri bwami, ngo kuri bwami hariho inyenyeri bita impurwakazi, ijya imaze kwaka cyane mu minsi ibiri ukwezi guca gusenya. Ni nziza cyane rero bica bifasha kumenya ingene ukwezi kugenda, gutangura n'ingene guhera. Birashika ni mu mpero zako harya kuza 11 guseruka 11 birashika ikemba ntirivuge, yavuga rikavuga yandi majwi atumvikana. None Gamuta, aha mu ntara ya Gitega abantu bavuze ikembe baba bagwiriye canke ni bake? Njaruka bari benshi, nka twebwe muri zone ya Kabanga twarashika nk'umunani ku mutumba hose, ku gacimbiri ku mutumba, ku bucimbiri nka bubiri haba amakemba nk'abiri, bucimbiri bune haba amakemba nk'atatu, hamwe ubukwe aho buramuke tugakorana amakemba ngo icarahajya intangira imbere yabo, nkuko bo abinanga icarahajya intangira imbere yabo. Urumva hari kera, ubu nta biriho kuko ntavyo abantu boronka turakenya. Urumva rero abantu bagenda bagabanuka bavuza amakemba, abantu bagenda bagabanuka bavuga amakemba. Nka jewe ku musozi wa Kibimba hari Kigara, gacimbiri Kigarama yari jewe, akaba gacimbiri ka Gacokwe hari yariho, hakaba gacimbiri ka Nyarurambi yariho. None ntabwo bamufise yuko ibi bicurarangisho ndangakaranga by'i Burundi bizohava bizimangana, ko tubona ibyaje biva hanze bitanguye gukwiragira hose gusumba ibi bya ndangakaranga? Urakoze. Kuri kuba bitoranywe ari uguhayanishwa mu mivugo cyangwa mu mikorere nk'iyi cyangwa mu butumire nk'ubu, abo barashobora kubifata minenegwe. Ariko nka jewe ari ragi rya sokuru na data sinshobora kuriheba, kuko kuva mu 74 niho sokuru yapfa. Apfuye rero cararisiga, arisize mu nyuma ntitwaba tukirikurikirana. Je nja mu byo bikorwa, baranturanye ibikorwa nka umuprano ku komine, nka umunyezamu ku ivuriro, umunyezamu kuri coopération de traitement ngaho aho ni Gitega, ku mushinga ntare bita Segamba. Rero usanga imijya yaraguye ingese, utu tugozi twaracikagurice, navuze uku kagaca gapayuka, kagaca gacika. Hanyuma rero mbona noba ntayakaranga byohava bizongarukako, gahava ndarirota ndiko ndarivuza kandi ataryo mvuza kandi ataryo ufise, niko guca ndarituma. Urumva nawe rero warabiraze abana bawe, warabiraza abana banje, ndafise abahungu babiri n'abahungu wacu bandi babiri, nabari bigishije mu bihe biheze, amaguma taratera nari bigishije kandi bararikunda cyane gose, kuko n'intambo baritamba sico kimwe n'izindi ntambo. Oya rero abahungu bamaze kubona birongera ivyuma bavuza, barose nk'ibyo barabiramwo ibiriko birakorwa hariya na hariya, baca barabiheba. Barabiheba, ariko jewe ngumako ndarigumye kandi nzorigumanya. Mugabo uzumva ati ubu rero kakaranga ka sogokuruza wanyu ari we sokuru uwaso, ati bakabyuye. Ubu rero ndazi neza, ndababwiye ndabasubiriyemwe tukayaga, ubu turiko turayaga, ndazi kubaza guca babyumva kugira ngo babikurikirane, kugira ngo aho nzoba ndi hose mwantumye ko canke n'abandi bantumye ko tube turi kumwe, kugira ngo intoki zirushe
nakire n'abanyakire avuze kandi Byiza. bakwegereye uwo bigisha nta kibazo barabizi basanzwe babizi ariko rero uko babizi kose imvuzo twavuza ya basokuru siyo y'ubu oya ubu bashaka kuvuza izi zigezweho kuri harabura ariko kuri curanura kuri harabura ariko kuri kiranura kugira ngo ubitore si umunsi umwe oya bishaka yuko bifata umwanya ushira aha byanka usubiza aha byanka kugeraho uhuza ego muta dusa n'abariko barasozera kugira ngo ibi bicurarangisho ndangakaranga bibandanye bitera imbere ntivyibagiranwe kandi n'ababikoresha bishobore kubabeshaho nkuko mwavuze yuko ata kinini bibazanira nko kugwiza umwimbu canke nk'amafaranga kugira ngo bibandanye bitera imbere ntaco mwosaba abasanzwe bajejwe ivy'imico n'akaranga bari hejuru yacu baturongoye icyo nosaba nicyo bantumye nicyo cyo baciye bakorana barantuma ati urabona igiti umwungo tamanutse mu kibirimbo ino ubu turakironka ico giti kiri imbo honyene imbo kumbure ni hiyo mu kumuso ati boti igihahe ati uwacitereye utakimuguriye ntashobora kwemera ko igiti ciwe ucicira ati kuko kiri hajya ku rugi wewe kimutera agateka nuko umunyari wakuze niko kuko kabara karimbi kagaburira abantu basangiye itongo utaguze ngo mwumvikane na bene aho hantu canke ari nka jewe duhane wibe dutumvikanye sishobora kwicira umunyari ngo ndakure kuko mba ndandura karimbi n'amakosa uti rero icyo usaba ni rero cyo bantumye ati urababwira kumbure kandi wamenga barabafise mu byiyumviro bavuga ati turazi yuko bazokubaza kugira ngo bicurara ngo bigwire urababwira ko bakwiye gutanga amafaranga yo kubirondera hanyuma turabona igiti kigugwa amahera ububaza n'amahera ati canke ayo mahera umuntu akayakuramwo itike akamanuka imbo imbo kumuzinda kumuzinda hamwe mwoba mwava nk'ibujumbura mugabo awebo kuzimba kuko nkiri nariguze 11 ari nka wewe rero ari nka wewe babona ko nyene uri umubosi ngira ngo nuyu uyu wese nico kimwe acapaka amahera menshi urumva ico usaba nuko acafata iciyumviro tibo turya anye umusivile zijya ntoki ziwe ubona zokubita ivyuma kugera mu munsi mukuru hera ubukwe buhera ati rero kumwaka amahera kuko n'umudandaza we kudandaza nawe urabyiza heno ntizoyivuza nivyo oya zoyivuza yego muta turagushimiye cyane gose kubona waje kuduteramisha kudusabikaniriza ico gicurarangisha turagushimiye twibaza yuko turabona ko ufise byinshi butubarira kuko kivugije umwanya atari mu babarira ariko sinzi ko mufise umwanya nibaza ko tuzorondera umwanya ukwiye uramvuye tugusange hariya murakoze kibimba gacimira ikigarama yego cyane kugira dukore ikiganiro kiramvuye murakoze cyane ndabashimiye nanje ingene uryagize itohoza ryo kugira ngo arabe yumve ko hari uwo murabira woba azi kuvuza itemba canke kurikora murakoze cyane canke kurikora ndabakengurukiye cyane gose nk'ubu rero turamenyana uje Evarisito mwene Rusimba muzi kuba Kanyogombe Kibimba Giheta Gacimbiri Kigarama
ego ndakengurukiye rero na Siriake kubona yamfashije kuremesha iki kiyago. Ndagushimira nanje Reno. Ego reka twongere dushimire n'abariko baradukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi za Kazoza FM, reka n'abariko baradukurikirana ku radio. Cari ikiganiro ku ziko n'umunsi kirangiriye hano, twariko turiga ikembe, imico n'akaranga bijanye n'ingene bidufasha kugwiza umwimbu ndetse n'ico basaba kugira ngo ntibizimangane. Niyo nkeza Jean Reno nije ndakiremeshe turi kumwe na Siriake. Mubandanye mwumviriza ibiganiro vya Kazoza FM naho ubutaha ntibagire kugwiza umwimbu. Ciao.